kwicara tubanze dusenge gatoya. Mana nziza, Mana mushobora byose, wowe waremye ijuru n'isi, ukaturema twitwa abana b'abantu, ukaturema n'ishusho yawe. Mana waturemye dukunda, n'ikimenyamenya n'igihe tugize ibidakorwa uratugirira imbabazi, ukongera ukatugira abana bawe. Kubera ubwo turagushize hejuru ntuhabwe icubahiro. Mana nziza, ntiduhema kugusaba, kandi birumvikana kuko icyo udashatse ntikiba, kandi ibyo ari cyo cyose uragitanga. N'ubuyobozi, uburongozi, ubutegetsi byose bituruka kuri wewe. Kuri uno munsi uri hejuru, turagukengurukiye, turagushimiye cyane kubona amasengesho yacu mwarayumvise. Umwenegihugu wese yarasenze, abagumyabanga barasenga, kandi waratwumvise. None uno munsi urabushize mu ngiro. Inama nshingamateka urayihagaritse, irahagaze neza, kandi uyironkeje n'indongozi. Mana nziza, ntacyo twakoze kurusha abandi, ariko kubera ubugombe bwawe wabikoze kandi birabaye. Turongeye turakudugirije amashimwe, tugukomera amashi cyane, tugushimagiza, kuko ibi byose twabigusaba tuti: Mana uhangaza Uburundi, Mana uturonsa amahoro, Mana uturonsa umutekano, Mana uturense n'intsinzi itagabanije. Ibyo byose warabikoze, ariko Mana turazi ko hari ikindi gikorwa gisigaye. Nibwo uradushize imbere, ariko ubandanye ubanye natwe, ubandanye utugirire neza, kugira ngo ibyo twemereye abenegihugu, Mana nziza, tuze tubirangure, tuze tubyuzuze, kuko niho n'amashimwe yacu azoshobora akagira n'inzira, akagira n'uko yitwa, maze ba benegihugu badutoye baze bashime. Ni naho natwe tuzoshimirwa kurushiriza. Uno munsi ni intambwe. Mana nziza, urabandanya ubane natwe, naho tuzihenda twakora ibitabereye uratugirira imbabazi. Turi abana b'abantu batuzi, ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye urabizi. Mana nziza, aka kazi tugiyemwo tuze tugakore, uzoduha inkomezi, ariko cyane cyane uraduha ibihe byiza, uzoturonse ibihe byiza. Abenegihugu, abagumyabanga, eka n'abarundi bose baziyumve mu mahoro n'umutekano, mu bihe byiza, ibihe by'imvura by'akayaga keza. Mana nziza, n'umwimbu uzogire ushobore kuba mwinshi. Uradufasha, uradukoresha ahantu hose. Data, tuze tubone ukuboko kwawe. Ntagire icyo tuzovuga udashaka, ntihagire icyo tuzokora udashaka, ntihagire icyo tuziyumvira udashaka. Niyo mpamvu turakwishize mu ntoki. Ubuzima bwacu, ubugingo bwacu turabushize mu ntoki zawe, kugira ngo wewe uturongore. Natwe turakwemereye kukugamburukira, turakwemeye kugororokera, turemeye kugororokera bene gihugu,
kugira ngo tuze tubashimishe mu byo badutumye. Turongeye turakengurutse, ubandanye uduha ibihe byiza, ubandanye turonsa umuco n'ubwenge kugira ngo tuze tubone ibikenewe muri gikorwa tugiye gutangura. Turashimiye abagitunganije, turashimiye umushinga amateka hano yitwa ko dukuriye twari twashize imbere. Yarakoze kandi mwaramubaye hafi, turabakengurukiye. Eka n'abashinga amateka bose bari hano, bose warabafashije, bose waramurikiye, ibikorwa twabiranguye neza. Uraduha rero no kuzorangura ubutumire tugiye gushira mu ngiro nk'uko twabigusabye kandi twabitomoye. Tuze dutunganirize abene gihugu n'igihugu cyose. Uzoturonse ibyiyumviro, uzoturonse ubwenge nk'abumwe waronsa Salomo, kugira ngo dutunganirize abandi igihugu maze kize gitere imbere muri ya mbono 2040-2060 izoba ukuri, izoba impamo koko. Turabigusavye. Turangije rero tugushira imbere aba bose bari hano, ubahezagire, uduhezagire twese, maze nituza kuva hano tugene n'amahoro. Ejo tuze turonke n'inguvu zo kubandanya dukora ibikorwa mutujeje mudushinze. Turangije tuvuga tuti ushigwe hejuru Mana, ushigwe hejuru, uganze ku isi no mu ijuru, uganze mu mitima yacu. Ibi tubigusavye kwa Yesu Kristo mukiza wacu. Reka duha amashyi Imana. Nk'abantu mu izina ryabo turi kumwe hano muri biro, turabakengurukiye, turabashimiye mwebwe mwatwizeye mukadutora. Turakengurukiye cyane umuryango wadushize imbere mu mugambwe turimo, uradushira imbere, none namwe murahezagiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe yewe. Tugire Kristo, tugire Kristo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rero nta majambo menshi dufise, ariko gatoyi nagira ngo abari hano mwebwe yashinga amateka tubamenyeshe ko uru rwego ni rumwe mu nzego zitatu z'igihugu zikomeye. Hari urwego bita l'executif nshingwa bikorwa, hari urwego legislatif rutunganya amategeko, hari n'urwego judiciaire yitwa yuko rutunganya ibijyanye n'ubutungane. Izi nzego zitatu rero iyo ziri kumwe, ubundi bakunze kuvuga yuko izi nzego zitandukanye, cyo bita separation de pouvoir. Kuri izi nzego ntizinjiranamwo, mugabo zose zigahuzwa n'umuntu umwe, ari we nyene cyubari mukuru w'igihugu. Aha rero urwego rwose rubafise ingene rutunganije
rwitunganije. Urwego mpuzabikorwa cyane cyane umukuru w'igihugu abafise abamufasha bita mu gifaransa cabinet. Umukuru w'igihugu rero arafise icegera ciwe, arafise umushikiranganji wa mbere, arafise n'abashikiranganji. Abo bashikiranganji nabo barafise ababafasha. Abo bose bitwa ko ari cabinet y'umukuru w'igihugu. Iyo uvuye muri cabinet mu rwego nshingwabikorwa ucumanuka uja mu ntara, ntuja kwa minisitiri oya, minisitiri ari muri cabinet y'umukuru w'igihugu. Baba secrétaire permanent ba DG bariya bose nabo kubashikiranganye barya nabo ari kumwe n'umushikiranganje nabagize cabinet y'umushikiranganje. Aha rero natwebwe hano mu nama nshingamateka turafise cabinet. Cabinet irimwo abaturi kumwe hano ivyegera, harimwo n'abakozi babo, abakozi bacu aba batwo turi batatu, abakozi bacu twese turi muri cabinet. Aha ndabivuze gutyo kugira mwumve ko n'ingene amategeko yo mu nama nshingamateka araba nk'abakozi, araba ico bita organigramme, ingene inama nshingamateka utunganije. Ivyo ndiko ndabavuga niko bimeze. Noneho uvuye hano muri cabinet ucumanuka kwa secrétaire général. Secrétaire général nawe arafise abakozi benshi cyane arongoye. Twebwe mu ntara ntiwovuga yuko tugera kujya muri leta bamanuka baja mu ntara oya, ariko turiko turavyiyumvira kugira ngo abashinga amateka baze baronke amabiro mu ntara, bakorereyo, bakorane nabo mu ntara, bababi hafi. Ico zocimva tukinonosore turabe neza ingene kizokorwa. Noneho turabe gatoyi ivyo tujejwe. Ndabivuga kubera ko benshi muri bashasha. Mu byo tujejwe rero hariho ibyo bakunze kuvuga ati guserukira bene gihugu badutoye, l'electorat, barya badutoye bene gihugu nako n'abanyagihugu bose, abo no kubaserukira. Ikindi tujejwe hano ni gukurikirana ibikorwa vya leta kugira ngo turabe ko ibyo muri leta bakora babikora bisunze amategeko kandi babikora ku neza ya bamwe badutora, kandi ibyo bikorwa tukaraba ko atatunenge turimwo. Ibyo byose rero nibyo tujye mu kugira ngo dukurikirane ibikorwa vya leta. Ikindi dukora nuko amategeko, amabwirizwa hano turayemeza. Sinovuga yuko tuyashinga oya, turayemeza.
kuko kugira ngo amategeko abeho arakunze kuva muri leta, mugabo aza hano kugira ngo tuyige turabe ko akwiranye n'iby'igihugu cyifuza n'ibyo abenegihugu bifuza, kugira ngo noneho ari two duya tugahinyanywa hanyuma tukayemeza. Icyanyuma, nubwo bidakunda kuvugwa cyane, ariko twabigizemo uruhara muri iki gihe tumaze cy'imyaka 5, nuko inama nshingamateka nubwo dukurikirana ibikorwa vya leta, ikindi kintu dukora ni uguherekeza, gushigikira ibikorwa vya leta. Kandi turazi ko no muri leta barabidushimira ko inama nshingamateka yafashije cyane mu gushigikira ibikorwa vya leta. Kubishigikira rero nuko hariho bimwe bimwe twagiye dufashanya na leta. Buriya leta nayo iragira ingorane, turabifashanya, kandi tubifashanije byarakunze bigenda neza. Nk'akarorero, hariho ibyo twita budget programme. Budget programme no munsi turiko turakoreramo, twarafashanije cyane kugira ngo budget programme ishobore uno munsi kubiri kurashigwa mu ngiro. Twifashanije n'ibindi navyo nibijanye n'ibintu bijanye ama control, ibintu bijanye no guhinyuza ingene ibikorwa hirya no hino bikorwa, guhinyuza muri yovo ibintu vy'ama audit, ibintu vy'ama inspection agakorwa, hanyuma natwe bakabitumenyesha, hanyuma natwe tukagira icyo tubintumbero dutanze. Ntiwoza rero guhinyuza icyo utazi, ntiwoza kunganira icyo utazi. Nubwo dukurikirana ibikorwa vya leta, icyo ni ikintu gishasha muri imyaka 5 twashoboye gushira mu ngiro, kandi cyarafashije cyane. Mwabyumvise, natwe tugiye kuzobandanya. Ubwo mwatwizeye, muraheza mudutize amatwi, mudutize n'ubwenge, kugira ngo tuze tubandanye ibikorwa tujejwe, tuze tubitunganye neza, ku neza yanyu, ku neza y'abarundi bose, ku neza y'igihugu cyose. Uko inzego twavuze zitatu, ahubwo duhinduke tube umugozi w'urukundo ubohanya abarundi bose, ubohanya n'inzego zose. Akona kandi nongeyeko, nitwari tubijejwe, ariko akona kandi nanongeyeko, kuko hano mu gihugu cyacu ko twashize Imana imbere. Imana idufashe mu nterano tuzotanga, izobe iyo kunganira izindi nzego, kugira ngo tubandanye dufatanye mu nda, amahoro abandanye kwiyongera, umutekano bibandanye kwiyongera mu gihugu. Niwo mugozi navuze nti, uwo mugozi uzotubohanye twese muri za nzego zitatu. Dukore twumvikana, dukore twubaka igihugu cyatuvyaye, dukore twese turaba intumbero imwe, dukore dufatanye mu mugongo. Umutwe umwe bavuga ko utigira inama. Dukore duhanahana ivyiyumviro, kandi ivyiyumviro byubaka ni navyo Imana ishaka. Tuze turangwe n'ibikorwa vyiza, kandi Imana nayo twayisavye ko izotujya imbere. Tuyisenge, tuze tuyisenge pe.
aha mu nama nshingamateka umuntu abibona yibaza ko byoroshe. Nibyoroshe namwe muzobibona